Nitekana umunezero ntunyemerere nsubire ngusuhuze nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu cacu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu cacu mu yandi makungu. Ntunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa mbere w'ino ndwi w'igenekerezo rya 25 z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ntunyemerere nkuhe mwiriwe neza ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Uganda, igihugu ca Tanzania ndetse na Kenya. Mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure ibatohoreza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi ata na kamwe kavuyemwo. Tukugezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'ubutunzi, igisata c'amagara y'abantu kumwe n'ibindi bisata bitandukanye biba biriko biravugwamwo amakuru atandukanye ngaha mu gihugu c'Uburundi ndetse yewe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ukabandanya urashikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ifoto iriko iravugwako cane mu Burundi ni iyerekana umwana wa Perezida Ndayishimiye mu ntumwa zaserukiye Uburundi mu nama nkuru ya ONU igira iya 78 i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndayishimiye Keza na Viketsi ya Madeleine, umukobwa wa Perezida Ndayishimiye, aboneka yicaye inyuma ya nyina Angeline Ndayishimiye, umushikiranganji w'ikigega ca leta Audace Niyonzima, be n'uwuserukira Uburundi muri ONU Ambasaderi Zeffre Maniratanga. Ndayishimiye na Viketsia yicaye iruhande y'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Rosine Gatoni, aho ni mu gihe se yariko aravuga ijambo muri iyo nama. Iyi foto yavyaye impari. Bamwe bati ni vyiza ko umukuru w'igihugu yitwararika abana biwe, abandi bati ntivyumvikana ko umwana aboneka mu baserukira igihugu mu manama ahambaye. Bamwe bati amafaranga y'igihugu arononwa muri izo ngendo z'umuryango wa Ndayishimiye, abandi bati uyo mwana asanzwe ari muri Amerika. Ico bikoze nta wundi mukuru w'igihugu c'Uburundi yigeze akora ibintu nk'ivyo kiretse mu gihe c'intwaro ya Cami. Si ubwa mbere kandi abana ba Ndayishimiye baboneka mu ngendo z'umukuru w'igihugu. Si ubwa mbere abana ba Perezida Ndayishimiye baboneka mu ngendo z'umukuru w'igihugu mu mahanga. Muri Mukakaro 2023 hoho umupfasoni w'umukuru w'igihugu yagiye ajanye abana bose, se na nyina, batoya biwe be n'abaramuwe. Muri Munyonyo 2021 umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro Capitoline Niyonizigiye yariganye umukuru w'igihugu agenda ajanye umwana wiwe mw'ihayanishwa ryabera i Dubai. Uwo mushikiranganji yaciye abogozwa. Muri iryo hayanishwa Perezida Ndayishimiye we yari yajanye bamwe mu bana biwe. Hagati aho Perezida Ndayishimiye amaze indwi zibiri hanze y'igihugu. Yavuyeyo ku munsi w'ejo, aho yari amaze iminsi igera mu 15 ari hanze y'igihugu c'Uburundi nyene. Akaba yaragiye kw'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2023. Uyu mwaka amafaranga agenewe ingendo z'umukuru w'igihugu n'umupfasoni wiwe mu mahanga yararwijwe kabiri, akurwa ku miliyoni 800 hashirwa ku miliyaridi n'imiliyoni 700. Mu mezi atatu aheze Evariste Ndayishimiye n'umukenyezi wiwe bamaze umwanya munini hanze kurusha mu Burundi. Nayo mu bindi kandi, ese vy'ukuri ninde yoba yarishe Diane Ndayiragije, umukenyezi wa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye? Imyaka ibiri iraheze ata matohoza akozwe. Ku mugoroba wa 23 Nyakanga 2021 muri karitiye Mirango ya zone Kamenge haraturitse gerenade mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye. Muri kino gihe arongoye Camp Muha. Iyo gerenade yarakomerekeje bikomeye umukenyezi wa Aron Ndayishimiye yitwa Diane Ndayiragije be n'umuyaya wiwe yitwa Cecile. Inyuma y'akanya gato baraheza bacikanira ku bitaro vy'abasirikare mu Kamenge. Imyaka ibiri ikaba iheze ata matohoza nyezina akozwe. Urukurikirane rw'uwa 23 Nyakanga 2021 mu rugo rwa Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye.
Imbere gato y'isaha 9 z'umurango niho umupfasoni Diane Ndayiragije yaronka itelefone y'umugabo wiwe amumenyesha ko amurungikiye imodoka imutahana imukuye aho yakorera kuri centre de santé Muyange yo muri komine Bubanza. Diane Ndayiragije akivyumva umutima urasimba kubera umugabo atari asanzwe amutora ku kazi kandi yari asanzwe yikeka ko ashobora kumugirira nabi. Abo twavuganye mu bo bakorana kuri iryo vuriro batubwiye ko Diane Ndayiragije yaciye asaba amahera ku kazi yo kuriha ipikipiki imukurayo. Inyuma niho ya modoka yashika. Abasirikare barungitswe na Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye baramurondera baramubura. Batangura kwinjira mu vyumba vyose barabura. Imodoka bivugwa ko yahagumye imurindiriye gushika burira. Hafi isaha 12 z'umugoroba niho Diane Ndayiragije yashika ku rugo iwe mu Mirango. Hari utwo yari yaciyemwo. Ageze muhira asangaho umugabo niho yamubwira ko yipfuza ko amucumbira umutsima w'ingano. Diane asaba umukozi yitwa Cecile ko yomushirira amazi ku ziko. Uwo mugoroba hari umushitsi w'umukenyezi yabagendeye. Aron Ndayishimiye aba ari we amuherekeza, Diane aja mu gikoni. Abana nabo baca basanga nyina mu gikoni. Aron Ndayishimiye avuye guherekeza wa mushitsi yashitse akankamira abana ngo nibave mu gikoni. Abaza impamvu bataraja koga nk'uko tubikura mu begereye uwo muryango. Agakobwa gakuru karabaza se kati ese ko watubwiye ko tuzohora twoga imbere yo gufungura, none harageze gufungura? Ka kana kaca karaja mu bwogero dushe, uduhungu tubiri dutoya tuja mu nzu. Ako kanya Aron Ndayishimiye nawe ava aho mu gikoni atera aja hari icumba ciwe. Bivugwa ko kuva aho mu gikoni uja ku cumba ciwe yaca ahantu hari agakoridoro. Akihavuye rero ngo niho gerenade yaca iturika ikomeretsa Cecile mu maso, Diane nawe mu mugongo. Abakomeretse bajanywe ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge ari naho bacikaniye. Abegereye umuryango bavuga ko imbere yo gucikana Diane Ndayiragije yahamagaye inshuro 4 umugabo amubwira ati Aron, ivyo nkoreye Imana izobikwishure. Umubano wa Aron ndetse na Diane wari wifashe nabi. Abegereye umuryango wa Aron Ndayishimiye bavuga ko hari haciye igihe umugabo abwiye umugore wiwe ko hatamwaka azomara, ariko byari bigoye kwibaza ko yabivuga koko ategura kubikora kubera butari ubwa mbere bishika. Mu mwaka w'2016 umwe mu baryango ba Aron yari yaramenyesheje ko uwo mugabo ategura kugandagura umukenyezi wiwe, ariko byarahavuye biracureha. Aron arasaba imbabazi mu muryango, aravuga ko yari amajambo y'ishavu gusa. Iminsi 2 imbere yo kugandagurwa, Diane Ndayiragije yiriwe ku ishengero aho yasengera kuri Eglise Adventiste, agenda ata telefone atwaye, yiha gusenga umunsi wose. Bamwe mu bamwegereye yari yababwiye ko yumva adafise amahoro, yipfuza kwiyegereza Imana akanasengera urugo rwiwe. Abamuzi bavuga ko Diane Ndayiragije yari umukenyezi aciye bugufi cane kandi w'umusenzi, yari afise amakuru menshi y'amabi umugabo atumwa gukora. Akanya kose yama ariko arasengera umugabo ngo ave mu bwicanyi yama ariko aravugwamwo. Aron we yoba yarababazwa n'ayo masengesho y'umukenyezi wiwe. Boba bari bafise n'ibindi bapfa biva ku nyifato zitabereye z'umugabo. Amatohoza ku rupfu rwa Diane Ndayiragije. Diane Ndayiragije acitaba Imana, igipolisi caratanguye amatohoza. Mu mwanya wa mbere harahagaritswe ababanyi baba inyuma ya Aron Ndayishimiye, ariko igipolisi kigarutse kubiraba neza bukeye casanze bitashoboka ko gerenade iterwa ivuye inyuma hanyuma ngo igwe imbere y'igikoni nk'uko vyagenze. Ababanyi baciye barekurwa. Ahandi gerenade yashobora kuva hari ku ruhande rw'imbere y'inzu. Aho naho hari kure y'igikoni kandi haguma igivyo c'abasirikare bacunga Aron Ndayishimiye. Aho hantu igipolisi casanze bitashoboka na gatoya ko hari umuntu yohaterera gerenade abahacunze ntibamubone. Igipolisi carasavye ko abasirikare bose bari ngaho bahagarikwa, ariko Aron Ndayishimiye yaravyanse. Ahasigaye gerenade yashobora kuzanana ni muri koridoro ijana mu cumba kwa Aron Ndayishimiye. Aho naho uwariyo yari umwe rudende, Lieutenant Colonel Aron Ndayishimiye.
igipolisi nta n'umwe cabaye kigikurikirana imyaka ibiri ikaba iraheze ata n'umwe ahaniwe igandagurwa rya Diane Ndayiragije na Cecile nta n'uwukurikiranwa ariho. Aaron Ndayishimiye avugwa mu mabi menshi cane ntawoshobora kudondagura amabi Liyetona Koloneli Aaron Ndayishimiye amaze kuvugwamwo na cane cane mu gihe yari arongoye batayo y'amajana 212 yakorera mu Rukoko. Mu kiringo ciwe haravugwa ihohoterwa rikomeye ry'abanyagihugu, abakenyezi bahagarikwa bagakubitwa biteye isoni, igandagurwa ry'abantu, ihohoterwa ry'abanywanyi ba Seneri. Uwibukwa cane ni Elia Ngomirakiza, umukuru w'umugambwe Seneri muri komine Mutimbuzi, yahagaritswe n'abasirikare bari mu modoka ya Aaron Ndayishimiye kuwa 9 Mukakaro 2021 kw'ibarabara rya Bujumbura Gatumba. Kuva ubwo nta gakuru ka Elia Ngomirakiza. Aaron Ndayishimiye aho gukurikiranwa yahawe kurongora ikambi ikomeye kurusha iyo benshi bita Camp Muha. Igitangaza benshi n'ingene Liyetona Koloneli Aaron Ndayishimiye yahoze arwana muri Paripehutu FNL ariko akarangwa no gutoteza bidasanzwe abo bahoranye ku rugamba ubu bari muri Seneri. Umunyamahoro yarishwe. Diane Ndayiragije yari yavutse mu mwaka w'1985 ku mutumba wa Nini muri komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi. Yari yize amashuri y'ubuvuzi, akaba yarubakanye n'umusirikare Aaron Ndayishimiye. Bavyarana abana 4 ariko mukuru yari yaritavye Imana. Abamwegereye bavuga ko Diane yagandaguwe yibungenze inda y'ukwezi kumwe. Yishwe inyuma y'imyaka 11 yubakanye na Liyetona Koloneli Aaron Ndayishimiye. Abamuzi bose bavuga ko yari umukenyezi w'intungane, atuje rwose, yubaha Imana kandi yubaha cane umugabo wiwe. Aaron yoba yarubahutse kwipfakaza. Uwusesa amaraso ntawagera umutwe, ariko nta vyemezo dufise ko ari we yiyiciye umugore, naho inyifato ziwe zo kuwa 23 Nyakanga 2021 zituma umuntu yibaza vyinshi. Amatohoza harakenewe rwose hano hantu. Imana ihe uburuhukiro bwiza uyu muvyeyi. Iyi nkuru itari nziza nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe.